Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Nongere ndakwibutse yuko izi nyigisho za Bibiliya uzitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukaba uriko urazishikirizwa na Pastori Samuel Nsabimbona. Muri kino cigwa turabandanya kwakira inyigisho zifatiye ku gitabo c'ubutumwa bwiza uko canditswe na Matayo. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe amajambo akomeye y'imburi umwami wacu Yesu Kristo yabwiye abafarisayo hamwe n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Ibyo yabibabwira kubera ibyaha vyabo, na cane cane kuko biyita abagororotsi kandi atari bo. Yesu yarababwiye ati muzobona ibara. Kuri abo bafarisayo co kimwe n'abo banyabwenge b'ivyanditswe, ikintu gikomeye Yesu yabagiriza kandi ari naco cabaranga nuko bari indyarya. Yesu yarihanikirije abigishwa biwe hamwe n'ishengero ryariko riramwumviriza ngo birinde cane ubwo bube gito bw'abo bafarisayo hamwe n'abo banyabwenge b'ivyanditswe. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 23 umurongo wa 1 n'uwa 2, havuga ngo maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Abo banyedini urumva yuko bari mu kibanza c'abakuru bakagenzura ivyanditswe byo mu isezerano rya kera. Bari barihaye ubukuru batari bafitiye uburenganzira, baca bifatira ubutegetsi bw'idini. Umuntu wese nibo yahanga amaso kugira ngo amenye ukuri. Mugabo rero icari kibabaje nuko bigisha abantu bakabaha amabwirizwa y'ivyo bakwiye gukora, ariko bobo ntibigere babishirako n'umutima. Niho rero Yesu yabwira abari bamuteze amatwi ati, nuko ivyo bababwira vyose mubikore muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa vyabo, kuko ivyo bavuga atari vyo bakora. Nukuvuga yuko yari ariko arababwira ati mukore ico ijambo ry'Imana ribabwira, ariko ntimukurikire ibikorwa vy'abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, kuko ntibijanye n'ijambo ry'Imana. Erega n'uyu munsi hariho abantu bahagarara imbere y'abandi bavuga ijambo ry'Imana, ariko basuzuma uko baryitondera ugasanga hari igihushane giteye ubwoba. Ikindi twabonye caranga ububi bw'abo bantu n'ubwishime hamwe no kubaho batitaho abandi. Bakunda ivyicaro vyo haruguru aho batumiwe n'intebe z'icubahiro mu masinagogi, hamwe no kugirwa ko bwakeye mu bibanza vy'ihuriro, no kwitwa n'abantu ngo rabi, risobanurwa ngo mwigisha. Bararyoherwa nuko bitwa bamwigisha. Eka n'uyu munsi hari ikibazo, hari abantu baryoherwa nuko bitwa abakozi b'Imana. Mugabe igikomeye nukuraba yuko ubwo bukozi bw'Imana nshuti yanje ububereye. Abo bantu rero barakunda ivyubahiro, bakunda kumenyekana, mbere bakunda kwambara impuzu zijanye n'idini zikabatandukanya n'abandi bantu. Aho kwari kugira ngo babone yuko ari abakuru. Ivyo vyose nivyo umwami Yesu yaciye yiyamiriza. Mbere Yesu yarababwiye atakurya umunwa ati muzobona ibara, mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya. Usomye igihimba ca 23 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, usanga Yesu akoresha ayo majambo ngo muzobona ibara
ibihetangabo bishika kuri 8, kandi akabwira abo bafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ati mwandyarya mwe, aho naho abisubiramwo incuro ndwi zose. Aho yari karabereka yuko uburongozi bwabo butari bwo, kuko ari ubwo kuzibira inzira ija mw'ijuru. Ayo niyo majambo Yesu abwira abanyedini uyu munsi, abo bishimira imigenzo gusa ariko bakanka kumwizera ngo bakizwe, kuko abo batukisha izina ryiwe. Ikindi twabonye ni ingene Yesu yaburiye abantu b'i Yerusalemu akaririra ico gisagara, kuko yabona ingene kigiye gusambuka, kubera ko imitima y'abantu baho itagomba kumva ijambo ry'Imana. Umunsi rero tugira tuganire ku majambo akomeye cyane yo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igihimba ca 24 kuva ku murongo wa 4 kugeza kwa 13, aho Yesu yerekana ibimenyetso vyo guhona kw'i Yerusalemu hamwe no kugaruka kwiwe. Muri kino gihimba ca 24 turabona ukuntu abigishwa ba Yesu Kristo bamubajije ibibazo bishika kuri 3 vyerekeye ikimenyetso cyo kugaruka kwiwe hamwe n'icumuhero w'isi. Aho rero yari yicaye yigishiriza ku musozi wa Elayono. Mu gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo turabona ibihe bishika kuri 3 bikuru bikuru, aho Yesu yigishije abigishwa biwe yicaye ku musozi wa Elayono. Ubwa mbere turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 5 kugeza mu gihimba c'indwi, aho Yesu yahigishirije yerekana abahigwa baribo n'ibindi bintu ngenderwako biranga ubwami bw'Imana. Ubugira kabiri turabona mu gihimba ca 13 ingene Yesu yigishije vyinshi mu migani, ariko arerekana ubwami bw'Imana uko bumeze. Ubugira kabiri turasoma mu gice ca 13 kugeza ku ca 23 ingene Yesu yigishije vyinshi mu migani itwereka ingene ubwami bw'Imana bumeze. Ubwa gatatu turabona mu bice vya 24 na 25 ivya kazoza ku bwami bw'Imana. Reka rero tuduge kwijambo turabe ibimenyetso Yesu yatanze ku vy'uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwiwe. Turabe muri buno butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 24 duhereye ku murongo wa mbere. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Yesu yarahejeje kubamenyesha yuko ubwami bw'Imana atari ubwo muri ico gihe, kandi yuko urwo rusengero rwabo ruhambaye ruzosigara rumusaka. Ico gihe umwami Herode yarakiriko arabandanya ibikorwa vyiwe vyo kubakisha urusengero. Abantu ntibanegerejwe nuko Yesu avuga yuko urwo rusengero rugiye gusambuka, ari naho rero bamwegera ngo bongere bamwereke ukuntu urwo rusengero ari rwiza mbere rukomeye. Turasoma ku murongo wa 2 muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gihimba ca 24 haravuga ngo, arababwira ati ntimubona ivyo vyose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Ati ntimubona ivyo vyose? Ico cari ikibazo ababajije. Abigishwa ba Yesu barabiraba bakagira ngo barabibona, maze baramubwira ngo nawe arabe. Niho nawe yababwira ati ivyo vyose ntimubibona? Ico ni kibazo ciza cyane mu bihe tugezemwo. Ubwo vy'ukuri turabona isi turimwo uko imeze, turabona aho igeze.
uwo munsi abantu bararaba imisozi n'ibiyaya vyiza cane, ibintu bibereye ijisho, bakaraba ibibanza n'ibigo bikomakomeye vyo mu bisagara, amagorofa maremare n'iminara ikomeye, maze bakanabona yuko womengo bizohoraho. Ariko nshuti yanje, ivyo vyose bigiye gushira, bikugweho, womengo nta nico bikomakoma. Kandi n'aba bigishwa ba Yesu niko biyumvira ico gihe. Yesu yarababwiye neza ati, aha ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Ivyo yari yababwiye ubwa mbere ntibari babinezererewe, ariko iri jambo yababwiye mu nyuma ryoryo ryarushirijeho kubababaza, ryanabavunye umutima. Naho bitari bihimbaye kumva, ivyo vyahavuye bishika. Mu mwaka ugira 70 niho umwami Tito w'Umuroma yatera i Yerusalemu, akahaca ubunywenywe, akahasangangura. Izo nizo nkuru z'ivyabaye kera, ariko umwami Yesu yari yarabibabwiye. Igihe yabibabwira ntibaretse guhazana, ni naho baciye bamwegera bakamubaza ibibazo bishika kuri 3, nk'uko tubisoma muri iki gihimba ca 24 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, umurongo wa 3 haravuga ngo, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire, ivyo bizobaho ryari? Kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Ivyo bibazo 3 nivyo bamubajije. Ica mbere, ivyo bizoba ryari? Ico gihe rero atabuye rizoba rigeretswe ku rindi, hoba ari ryari? Nico babajije Yesu. Ikibazo kigira kabiri, mbega ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe? Inyishu y'ico kibazo turayisanga mu gihimba ca 24 umurongo wa 23 kubandanya gushika ku 51. Ikibazo kigira 3, mbega ikimenyetso c'umuhero w'isi coco ni ikihe? Naho inyishu y'ico kibazo tuzoyisoma kuva ku murongo w'9 kugeza kwa 22 muri iki gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, kigihimba ca 24. Rero reka twumve ingene Yesu yishuye ivyo bibazo ageze ku musozi wa Elayono. Ikibazo ca mbere kivuga ngo, mbega ico gihe aho atabuye rizosigara rigeretswe ku rindi ni ryari? Inyishu yaco ntiri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Inyishu yaco tuyisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, hakaba n'uduce tw'inyishu yaco turi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Kubera iki inyishu y'ico kibazo itari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo? Ni ikibazo umuntu wese yoca yibaza. Ariko nuko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo bushimikiye ku vy'ubwami, butwereka umwami, ntibutwereka ibindi bibazo, butwereka umwami. Ugusamburwa ku Yerusalemu nuko muri ibi bihe, ariko suko mu bihe vyo muri kazoza aho umwami Yesu azobaje ngaha ku isi ubugira kabiri. Reka twumve ico Luka abivugako. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ca 21 kuva ku murongo wa 20 kugeza 24 haravuga ngo, ariko nimwabona Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muze mumenye yuko ubuyobe bwaho bugira bushike. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire, kandi abazoba bari hagati muri Yerusalemu baze bahasohoke, kandi abazoba bari mu misozi ntibaze baje Yerusalemu. Kuko iyo misi izoba iyo guhora, kugira ngo ivyanditswe vyose bishike. Muri iyo misi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara, kuko hazoba umubabaro mwinshi mu gihugu, kandi uburake buzoba kuri ubu bwoko. Bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga,
kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Urumva yuko ijambo ry'Imana uko ryabivuze vyari vyumvikana, kandi benshi mu bumvise ibyo Yesu yavuze bariho muri uwo mwaka wa 70 aho ibitero by'abaroma byashikiye Yerusalemu. Bahavuye bamena uruzitiro rw'ico gisagara, barakivogera, baragitabatanga, baragisangangura bimwe biteye agahinda. Ico gihe barasiribanze Yerusalemu kurusha ibindi bitero byose byabayeho. Uwo mwaka wa 70 niho ubuhanuzi bwa Yesu bwo guhona kw'i Yerusalemu bwashitswa. Yesu mu gutanga inyishu z'ibibazo bamubajije ntiyabikurikiranije nk'uko babikurikiranije mu kubimubaza. Ikibazo ca nyuma nico yatanguriye ko kwishura cerekeye umuhero w'isi. Yaraberetse yuko ibihe bizogenda bikurikirana, havurunganwe hakaza urundi, gutyo gutyo. Isi rero si izohera, ariko izokugwaho haze shasha. Yesu mu kuvuga ivy'ukuza kwiwe yaguma ashimikira ku vy'igihe ca nyuma, aho azogarukira aje gushinga ubwami bwiwe, nayo ishengero ritakiri mw'isi. Ico gihe izoba ari iminsi ya nyuma y'ihanga rya Isirayeli. Yesu rero yariko aravuga ivy'igihe c'ihamwa rikomeye n'amarushwa y'agahebuza azoba mu gihe c'iherezo. Ibyo Yesu yashishikaye kubwira abigishwa biwe muri iyi mirongo itangurira igice ca 24 c'ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, nibiranga ibihe dushitsemwo uwo munsi. Turasoma nko ku murongo wa 3 havuga ngo, Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire uwubazimiza. Iryo jambo Yesu yarivuze kuko yarazi ko hazoba ibinyoma bikomeye cane, na cane cane muri ca gihe c'amarushwa akomeye, aho Antikristo azoba amaze kuza. Petero nawe aravuga mu ikete yanditse rya 2 mu gihimba ca 2 umurongo wa 1 ati, harabigira abavugishwa n'Imana kandi mu bwoko bw'Abisirayeli, nk'uko no muri mwebwe hazoba habigisha b'ibinyoma. Bazozana inyigisho mu mpisho zirema ibice, zitera guhona. Bazokwihakana shebuja yabaguze, bihamagarira uguhona gutebutse. Nshuti yanje mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, tugeze mu bihe bibi aho dutegerezwa kwiyubara cane, kuko inyigisho z'ibinyoma ari nyinshi. Turasoma muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 24 ku murongo wa 5 havuga ngo, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Mu bihe vy'iherezo abantu benshi bazokwiyita Kristo. N'ubu tumaze kumva benshi biyita Kristo, maze bakigisha yuko aribo bakwiye gusengwa. Iyo usomye neza kino gihimba usanga iyi mirongo kugeza ku murongo w'8 Yesu avuga ku bihe dushitsemwo, ibihe ishengero rikiri mw'isi. Reka twumve umurongo wa 6 ico nawe utubwira. Havuga ngo, muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utarashika. Intambara zikomeye ziraba mw'isi, kandi imbuha z'intambara zikaba nyinshi, ariko si kuvuga yuko ari igihe c'iherezo. Hari n'ababonye igihe hatera intambara ya mbere y'isi yose, baca batangura kwandika ibitabo bivuga yuko iyo ntambara ari yo muhero w'isi. Ariko iyo ntambara yararangiye, abantu baratetegwa barahora. Mu nyuma hinge hatera intambara igira kabiri y'isi yose nayo. Ico gihe hoho handitswe ibitabo biruta ivya mbere, bariko barerekana yuko iyo yari yo muhero w'isi. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, nahacu kumviriza umwami Yesu, tukareka guha amatwi abigisha b'ibinyoma. Intambara zozo
tuzokumva n'izindi hamwe n'impuha zazo. Mugabo ico dukwiye kwirinda, ntiduce twemera abavuga yuko aribo bagiye kuzana amahoro mw'isi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ntaco ritakoze ngo rizane amahoro, ariko ntavyo ryashoboye. Nta mahoro ashitse ashobora kuba mw'isi kiretse Yesu Kristo umwami w'amahoro, igihe azogaruka gushinga ubwami bwiwe. Turasoma muri kino gihimba ca 24 umurongo w'indwi n'uw'umunani, haravuga ngo kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizoba henshi, ariko ivyo vyose ni intango y'imibabaro yo kuramukwa. Ivyo vyose nibiranga ibihe tugezemwo. Mugabo uko dutera twegereza igihe c'iherezo, niko ivyo vyose bigenda vyongerekana. Ubu rero biracari itanguriro ryo kuramukwa. Mu mirongo ikurikira, Yesu avuga ku vyerekeye igihe c'ihamwa hamwe n'amarushwa akomeye bizoba mu gihe c'iherezo. Ubuhoho turacari mu gihe c'ishengero. Bibiliya iravuga cane ku migwi itatu y'abantu bari mw'isi. Hari abayuda, hakaba abanyamahanga, hanyuma hakaba n'ishengero. Ubisomye mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu guhimba c'icumi umurongo wa 32. Muri iki gihe Imana irashishikara guhamagara abantu bose ngo bayizere, baba abayuda, abanyamahanga, eka mbere ibasaba ngo babe ingingo z'umubiri wa Kristo zihurikiye mu ishengero. Niyo ryamara gukurwa mu isi iryo shengero, niho hazoca hatangura igihe c'amagorwa ntangere. Reka rero twumve umurongo w'9 ico uvuga muri bwa butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 24, ngo niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Aba bantu Yesu yavuga ko sabo mw'ishengero, ahubwo nabo mw'ihanga ry'Abisirayeli. Mu vy'ukuri ico gihe abayuda bazokwankwa n'amahanga yose yo mw'isi. Nta muntu w'umukristo yogirira urwanka abayuda, kandi mu gihe ishengero kiri mw'isi ntivyoroshe kw'isi yose yohaguruka ngo yanka abayuda. Ivyo bizoba ishengero rimaze kuva mw'isi. Reka dusome ku murongo wa 10 n'uwa 11, haravuga ngo niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Nkuko rero tumaze kuvyumva, ishengero riragabishwa ngo ryirinde abigisha b'ibinyoma, ariko ihanga rya Isirayeli ryoryo risabwa kwirinda abigira bavugishwa n'Imana. Ku murongo wa 12 naho haravuga ngo maze kuko ubugararije buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Urukundo ni ikintu Yesu yashimikiyeko cane mu nyigisho ziwe. Iyo ivyaha bibaye vyinshi, urukundo rwa benshi ruratimba canke rugatituka. Reka twumve umurongo wa 13 ingene uvuga. Havuga ngo ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Ikibazo rero ni iki? Umuntu yoca yibaza ati mbega none uwihangana agashitsa kw'iherezo uwo ninde? Hamwe woshishikara gusoma Bibiliya, woca usanga abazokwihangana kugeza kw'iherezo ari abazoba baradomwe ku ikimenyetso c'Imana. Umuntu ari ku ikimenyetso c'Imana ni ngombwa yihangane kandi arangiza urugendo rwiwe neza. Naho yoca mu ngorane nyinshi, mbere akagwa no mu vyaha, amaherezo arihana akagaruka mu ruhongore rw'intama z'Imana. Nshuti yanje mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya,
asangwa unezererwa ijambo ry'Imana ukaba witeguye kurongorwa naryo uri umuhigwe. Ibyo rikubwira naho wovyanka bizoshika nta kabuza. Imbere yuko rero dusezerana tukarangiza kino kiganiro cacu, nagomba ndagutumire kuzobana nanje mu cigwa gikurikira, ariko ndakwinginge ukomeze wiyumvire kuri uwo murongo uvuga ngo ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Witegure kandi kuzotega amatwi ibijanye n'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana uko bukwiye kuvugwa kw'isi yose. Tuzoraba kandi ibijanye n'ingorane hamwe n'amarushwa azoshikira abavuga butumwa hamwe n'abizera bose bivuye ku bansi ba Kristo. Ubu rero reka turangize dusenga Imana kugira ngo idufashe kugira ngo tube abiteguriye kuzobona igihe ishengero rizoduga tugasangwa natwe turi muri ryo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye ku bikorwa vyabaye ku bwa Kristo Yesu. Yishuye ibibazo abantu bagiye bamubaza, ntivyari bike ariko Kristo yari abifitiye ububasha mu kuvyishura. N'uyu muntu yariko arakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya ashobora kuba yari afise ivyo bibazo. Ndakwinginze Mana umuhe umugisha wo gutahura inyishu zavyo, kugira ngo abe uwitegurira igihe c'umuhero w'isi, igihe co kugaruka kwa Yesu Kristo, abe uwugenzura ibihe aho bigeze, ariko yirinde kujana nyabahururu. Umuhe guhishurirwa agakiza kawe kabonerwa muri Kristo Yesu, kugira ngo azoraga ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha. Mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.